We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, All I require for life, God has given me, and I know who I am. ndabaramukije neza mwese abakunzi bankunda ijambo ndabahaye ikaze nikaha imbere baranyizigiye Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Uno munsi amajambo nashaka kudusangira ari mu gitabo ca Yohana igice ca 3, ndasoma imirongo mike kuva kuri 14 gushika kuri 18. Haravuga ngo kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa, ngo uwo mwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko guhatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo uwo mwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Kuko Imana itatumye umwana wayo gucira urubanza abari mu isi, ariko yamutumye ngo abari mu isi bakizwe nawe. Uwo mwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Imana ishimwe cyane. Uno munsi nashaka dutangure teme nshasha iryoshe cyane, kandi nibaza ko tuzovuga ko igihe kitari gito. Teme yitwa agakiza. Mbega agakiza ni iki? Mbega agakiza ni bande bakahabwa? Mbega agakiza tugakuramo inyungu izihe? Mbega agakiza ni iki? Imana ishimwe cyane. Nico nshaka tuganira ko muri iyi minsi igiye kuza kuva no munsi. Shaka kuvuga ku gakiza. Agakiza. Haleluya. Agakiza. Imana itangura kurema isi nibirimwo n'abayirimwo. Mu gitabo cy'itanguriro niho tubibona. Urabona ingene Imana yari yaremye ibintu byose neza, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ibintu byose vyari vyiza. Hanyuma yari yaremye n'umuntu, Adamu, imuremera n'umufasha wiwe yitwa Eva, ibashira mu itongo ryitwa Edeni. Imana ibaha vyose, ibaha kuganza ibintu byose byo muri iryo tongo. Irababwira yuko bazojya ivyameze muri iryo tongo, bazokwama bamerewe neza. Bwari ubuzima buryoshe cyane. Kwirababuza, irababwira ati naho mwemerewe kurya ibiri muri iri tongo ryose, hariho igiti mutemerewe kurya, kubera ico giti kizotuma mumenya ikibi n'iciza. Irabankira kurya kuri ico giti. Hanyuma inzoka iza kubesha Eva, kubera inzoka ngo cari mu giciye ubwenge cyane. Aho niho rero Imana yatanguye gutandukanira n'abantu bayo. Ubundi bari babanye neza, yami bavizita ku mugoroba, bari bafitaniye imigenderanire myiza, bari bamerewe neza. Bamaze gukora ico caha kibatandukanya n'Imana. Icaha nico kintu conyene kidutandukanya n'Imana, nico kintu conyene kidutwara kure y'Imana. Rero Imana icibakura muri rya tongo. Imana gusa kubera n'Imana y'imbabazi ntiyabishe, yarabahaye ibihano. Irababwira ko bazogenda, bazokwama baruha, bazoronka barushe, umugore azovyara arushe, yababaye cyane. Ica ibabwira nko kubavuma, niko no bivuga. Irabasohora muri iryo tongo rya Edeni. Hanyuma rero kuva ico gihe umwana w'umuntu yama akora icaha. Kuva ico gihe umwana w'umuntu agenda akora ibintu bimutandukanya n'Imana. Kuva ico gihe Imana hariho n'ahandi ijambo ry'Imana rivuga yuko Imana kenshi cyane yaricujije ico yaremeye umwana w'umuntu. Kenshi cyane yararimbura abo yaremye, kenshi yarabica kubera ishavu, kubera umubabaro, kubera ukuntu bayibabaza. Kenshi cyane gose Imana yarabaha ibihano, ikagenda ibahana, ikagenda ibatanga mu babaganza, mu babagira abaja babo, kubera ko baba bayivuyeko, bayibabaje. Umwana w'umuntu rero agenda yitandukanya n'Imana, agenda abakure y'Imana kubera icaha. Ariko Imana y'imbabazi, Imana y'urukundo, Imana igira neza, Imana yongera kutugirira neza, yongera kurungika umwana wayo w'ikinege. Niko twasomye mu ijambo ry'Imana. Yongera kurungika umwana wayo w'ikinege ngo aze kuducungura. Uwo onye Yesu, aha Yesu yari kwaraganira no witwa Nikodemu. Nikodemu yari umukuru w'abayuda, yari umufarisayo. Nikodemu yari incabwenge, ariko araganira na Yesu amubaza ivyiwe, amubaza ivy'ubutumwa bwiza, ivyo yigisha. Yesu nyene baragira ikiganiro kiryoshe cyane. Uwo bisoma uhereye muri ico gice, aho ico gice 3 gitangurira twasomye muri Yohana. Urabona ingene baganiriye neza cyane gose.
hanyuma acavuga ngo nk'uko ngo Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa ngo uwiravye wese agakira ngo ni ku mwana w'umuntu ngo akwiye kumanikwa ngo kugira ngo umwizera wese aronke ubugingo. Imana ishimwe cyane gose. Ico gihe iyi nkuru nivyo nyene ko ndavuga by'ingene abana b'Imana bagenda bayivako, bagenda bakora ivyo yanka ikabahana. Ico gihe Imana bari bayishavuje nkuko bama, hanyuma Imana ibateza inzoka ngo z'ubumara ngo zirabarya kandi benshi barapfa. Hanyuma ngo batakambira Mose, barabisirayeli mu bugaragwa batakambira Mose bagenda kumubwira ngo abagirire ikigongwe basabire ku Mana imbabazi, ngo ati twacumuye ku Mana, dusabira imbabazi ku Mana itubabarire, twongere tuba abana bayo, twongere idukize ikicago c'inzoka. Hanyuma Imana ico gihe mu kubakiza yabwiye Mose ngo acure inzoka isa n'izo onye ayimanike ku giti ngo uyiraba wese akire. Aha Imana yashaka yariko itanga vision y'ikizoba, yariko yerekana ingene izocungura isi, yariko yerekana kubambwa kwa Yesu ku musaraba. Yesu rero ngaha arabwira Nikodemo ati nk'uko Mose yamanitse inzoka niko n'umwana w'umuntu akwiye kumanikwa kugira ngo umwizera wese aronke ubugingo. Haleluya. Ico gihe abaraba kuri iyo nzoka baca bakira. Urumva ko ari ibintu somehow wumva umenga ni ibintu bitagira ubwenge, ariko bayiraba bose ngo barakize. Niko ijambo ry'Imana ritubarira. Rero na Yesu mu yandi majambo yamanitswe ku musaraba kugira ngo uraba uwo musaraba akire. Haleluya. Uraba uwo musaraba aronke ubugingo. Haleluya. Niko twasomye, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kuko Imana yakunze abari mw'isi, urukundo rwayo yadukunze ngo niko guhatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese aronke ubugingo budashira. Aha rero niho nshaka kuvugira agakiza. Uwo mwizera wese aronke ubugingo budashira. Uwizera uwo mwami, uwakira uwo mwami, uwumwemera nk'umwami wiwe n'umukiza, uwumwakira mu bugingo bwiwe aronke ubugingo budashira. Kwakira Yesu bidutandukanya n'icaha, nivyo bidukura ko caha cadukura ku Mana, caha catujana kure y'Imana. Nico kwakira Yesu nico kidukura ko umuvumo w'ico caha. Haleluya. Kubera icaha kiragira umuvumo, ariko kwakira Yesu, iyo twakiriye Yesu aradukura ko uwo muvumo w'icaha. Haleluya. Nashaka rero iyi teme nukuri tuzoyitebako kubera mfise byinshi byo kuyivuga ko uko Imana izonshoboza. Ndashobora kuba ntazi ibikwiye, ntazi byinshi, ariko ivyo Imana izonshoboza nzobibasangiza namwe. Mpwe mu Imana ndazi azobibasigurira, azokongera abasigurire cyane gose, mubwira mu bitahure kurusha canke mu bitahure namwe mu bitahuza abandi, mu bibwira abandi, kubera ko iki ni ikintu dukeneye kuvuga cyane gose. Ni ikintu kitakivugwa gose muri kino gihe. Iki gihe ubutumwa bwinshi buvugwa ntibuvuga ku gakiza, ubutumwa bwinshi buvuga ku migisha, buvuga ku bitangaza, ntibukivuga kuri aka gakiza. Ariko nta gitangaza kirusha agakiza, nta gitangaza kirusha kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nta gitangaza kirusha kwakira ubugingo muri wewe, nta gitangaza kirusha gukira icaha n'ingaruka zacu. Haleluya. Imana idushoboze cyane gose, Imana idufashe. Murongo wa 17 wasuye kuvuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo gucira urubanza bari mw'isi, ariko yamutumye ngo abari mw'isi bakizwe nawe. Haleluya. Imana ntiyarungitse umwana wayo gucira urubanza bari mw'isi. Ntabwo Yesu yaje kuducira urubanza. Yesu yaje kugira ngo uwo mwizera wese akizwe nawe, uwo mwizera wese aronke ubugingo budashira. Rero mwene data, ntaco bitwaye ivyo woba waragendeyemo, icaha coba carakwizingiyeko, wewe ni wafata decision yo kuvuga ati ndakivuyemo, ndakiriye uwo mwami Yesu kugira ngo ankize ikicaha, ankize ingaruka zacu, ndamwakiriye. Yesu aragukiza kandi aragukiza n'izo ngaruka z'icaha cose, kubera ko nta caha na kimwe
Imana idakiza, nta caha na kimwe Imana itababarira. Haleluya. Nariko ndabiganira ko n'umuntu umwe ariko aragerageza kunyumvisha ingene umuntu yishe umuntu yaremwe mu ishusho ry'Imana, ati ni gute umuntu yaremwe mu ishusho ry'Imana umuntu yamwishe ashobora kubabarirwa, ni gute umuntu nk'uwo ashobora guhanwa co kimwe n'uwivye. Ndamubwira nti imbere y'Imana ivyaha vyose ni bimwe. Wibuke Yesu ariko yicaye hahandi bari bamuzaniye wa mugore ngo afashwe asambana, baramubwiye ngo ivyagezwe vya Mose bivuga ngo umuntu afashwe asambana bamutumwicisha amabuye, ariko Yesu ntiyababwiye ngo ubu tarasambana muri mwebwe namutera ibuye, kuko hari kuba harimwo abatarasambana bari kumwica, ariko yababwiye ngo ubu tarakora icaha namutera ibuye. Ico gihe harabuze umuntu n'umwe atera ibuye uwo mugore, kubera ko nta muntu n'umwe atakoze icaha. Ijambo ry'Imana rero bivuga neza ngo twese twarakoze ivyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana. Ikintu conyene kidukura kwicaha, kidukura ku muvumo w'icaha, no kwakira Yesu, no gukizwa, no kwakira agakiza muri wewe. Haleluya. Iyi rero iyi teme tuzoyivuga ko igihe kirekire. Ni ukuri Imana ibahezagira abantu bose mufashwa n'izi nyigisho, abantu bose muhezagirwa n'izi nyigisho, kandi Imana ibandanye ibagirira neza. Ndabifurije indwi nziza, ndabifurije umugisha w'Imana. Tuzosubira kuwa kabiri w'indwiza. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.